abakobwa bo mu ngagara bayaturenze mu bintu byo gutizanya impuzu uravyumva umukobwa avyibushe Stacy aratiza impuzu Krista ati impuzu agasanga ni nini arayigabanisha uravyumva yese nariko ndiba kabisa baca baranyurukanza ni irya mbere nkinanye na Alvin twarakinye amasketch ku ishure nibiki twarakinye amasketch ku ishure turakina amateatre tubaze aji wanje arangiza urazi neza imisenyi no mu ngiji no mu boka nuzuye imisenyi tukuma dukora mu nama yatuvuye gukora akantu nyene ndazi sino kidonagura amajambo menshi y'ibyo twakoze mugabo mugiye kuri channel yanje ya YouTube canke ya kuri channel yanje kadaye ya YouTube ya Alvin Smith officiel muzobibona. Bakunze banda TV ndabaramukije ngenda bamwire bivanye no mwose aherereye kuri mikoro kumwe na Elma Love nko bisanzwe ni mwarimu inyuma ya kamera naho muri kumwe na Dosia. So guys uno munsi naje gutemberera Alvin Smith nasanze ari kumwe n'abana beza abana bakeye ndetse n'undi musore w'umuboga rero manashaka ndabaramutse imbere yuko ndababaza ibindi byose bikurikira bite ni sawa meze neza namahoro Alvin Smith turakora mukije yana ni sawa maninga ni sawa none wallahi je ndarushe kuyi ego ndabona yuko murushe cyane Alvin Smith mwari mu biki ko jembo numenga musa nabi Pakistan ntibereye man avuga mwe mushisenye tuvuye wowe ni araje hari undi twakinanye wivi twari turimo nawe ni araje nanye fiko aboneka bon urabona twebwe iyo abansikazo kugira presentation aba bose hamaje nka cyane isigura yego je nabanye ndakuramuza hamama ndaye mugo wacumbwira ibi ni sawa yego bebe gero bite ni sawa meze neza yego ni Stacy ni yego usa neza ariko umenga wewe umenga ni wakinye nusa nabandi bandi ngo naracafuye kumbe uroroshezwe ukagera hariya like that ndagumye uroroshe bite nawe ni sawa meze neza byo nawe mwitwa bana ashe nitwa Jesus Yesu ndakubambira uravye nawe ego Alvin reka ntere njya kuri ko ari warunzanye neza na neza mbaze rero mu bisanzwe mu mamuvuye gukiniki byari biki en fait ni video y'indirimbo cyane mugezi wacu twakinyanye reka twakinyanye reka wanza zihama abagira twakinyanye igiki abanza zina wenyine yingiremo hama jama mwagidene twakinyanye man ni umutifu menga umenga n'umunyamerika man sawa ingo shawe ya mugezi wacu bona mugezi wacu nawe twakinanye umva tuba turi kuri team yose hama tusigura ivyo twari turimo ndagusabe chance igire ingo injira wewe yo boga vipi sawa meze neza naje ko ntego kwa abantu mengo vuye tuvuye gukina ibintu tuvuye gukina ego kubatakuze wa witwa je banyitwa Owen Free aka uri murundi se kwe ndi murundi wa ruguru abantu ba ruguru mani not like that oya hari abanyamahanga bavuga ikirundi neza bien je mva mu Kayanza muganga nsanzwe mba ruguru nyene urambeshe ibintu by'abaruguru man babicuruza he mu Kayanza nuzi ko twimbinza haba ego tutarandireka tubaze neza Alvin Smith atuzigure neza ivyo mwarimu reko bamubwiye ati manze ndabareke bi presenter bose bahejeje nyishura kakabazo kanje rero bon comme ubibona nga urabona ngene dusa ngene wadusanzwe urabona nyine ko twari tuvuye mu bintu by'ibikorwa kandi biri sérieux tu vois donc comme d'habitude urazi je ndakora musique ndakora comedy ndakora je cyaje cyose cyo kinyingiriza rufyito ndagikora nawe bari gukora pama wese ari mu ngidi ndakorayo mugabo ningiza amahera rero nko kubibona urazi yuko navuze yuko natangwe kuza ndakora ama comedy yanje ama comedy cyangwa ama court métrage donc en personne sigaye ko ntangura kwikora na jiwe court métrage navuze court sinavuze court navuze court métrage oya nacho na umvise court muri yo court avuze ko heure court donc sigaye ko aka ni ko tugora tuvuga bageze abbreviation narasomye mona minjewe narasomye bugani cyaje n'ubwato kandi urumva igifaransa kirimi cyacu ni kirimi cyaje n'ubwato ni kirimi cyaje okay ni kirimi cyaje n'ubwato murumva ni atari sana bon urumva sasa rero tuvuye gukora
urumva ko mdab bazi genda kura music byose nkakura n'amafilme byose ni ibintu byose biryohera abantu urumva twebwe abaririmbyi turi kiyo cha jamii vous comprenez ce que signifie donc ni miroir y'abantu donc icirore c'abantu donc abantu benshi cyane biga ibintu biciye kuri twebwe kuko twebwe turarabwa n'abantu benshi cyane rero hari akantu tuvuye gukora nyene ndazi muzokabona cyangwa muje muri channel ya Alvin Smith official mugire subscribe muraza kubibona bakora ikigali bagire subscribe ego Alvin ntarandiriye cyane ndagomba kubaza neza kugira ngo ukinane na Alvin Smith bisaba yuko ufise navuga ko ndavyite gute bisaba yuko ubu umuntu umeze gute none ndakubaza uyu ntubona ko yonze ujya ntako ari umugangi ntubona ko ari muto ujya ntako ari bunene bisubiye yuko genda kinana n'abantu bose naho uvuye heje turakina igikuru nuko uwo metriza gusa post genda guhaye hold ndaguhaye c'est tout muri mayo ngo hariho benshi bifuza bavuga ati jewe ndabingene Alvin akina ngene ariko atera imbere ndifuza ko nokina nawe kugira ngo bakuronke bo cyahema nyandikira yose jewe nyandikira umbwire jewe ndakeneye gukora ndashoboye gukina nimba ari comedy cyangwa uri umukobwa mwiza genda gushiramwo urazi yuko nta muntu adakenerwa mu buzima kuko urazi abantu nakoresheje no musi no koresheje mu kintu kindi yaba ari kintu nka kimwe cyangwa ari série no baguma bagaruka mugabo urumva mu kintu atari série biragugira bagaruka donc mba nkeneye abantu batandukanye ego ko riki Alvin Smith atokura group avuga ati je mfise group y'abakinyi biwanje ngumana banye ndibaza baga twakinanye la fois passée n'abatwakinanye no musi turi deja comme groupe kuko ndazi musi zo akenera zokora kandi ndi cinema akantu dukinye nituba tuzaho gashika kashobora gushikana ukuri ugasanga baradukeneye ukunyene twayikinye ugasanga kunye twayikinye ari umuntu atubwiye ndashaka yuko mukina ibindi bintu ibintu donc d'ailleurs sininde kuvuga amajambo menshi iyo umuntu ukinaye n'umuntu cyangwa ufashijwe n'umuntu kuko bose bamfashijwe n'umujournaliste ubu n'umukomedie mugenzi wanje uyu nawe numuririmbyi deja nanje nkaba numuririmbyi uyu no mu big bro wanje urumva mugabo urumva vukana baririmbyi kandi urumva n'umuntu akunda umuziki ndundi umuntu akunda byose kandi urumva nawe nimwe baramusizemo ni kubera yarabikuye ko ndamushiramo kandi nawe nyine hajya umuntu amaze gukunda umuziki cyangwa ikintu cyo guteza Burundi imbere nawe nyine abari mu bantu bashoboye kandi bo gushigikirwa ko ashigikira nanje nkamushigikira sivyo urumva rero twe tukuma dukora mu nama yatuvuye gukora akantu nyene ndazi sinogidonagura amajambo menshi y'ibyo twakoze mugabo mugiye kuri channel yanje ya YouTube canke kuri channel yanje kadaye ya YouTube ya Alvin Smith officiel muzobibona ego Alvin Smith ndakuravye n'ingene usa none ko ari igikorwa kitari coroshe kandi cyasaba kabisa gucafura ndashaka ndakubaza neza iki kintu cyo bagifise iyo bari suite y'irya comedy duheruka kubona ingidi canke bimeze gute oya si suite man ni misenyi no mu ngidi no mu iboka nuzuye imisenyi aho se ari imisenyi bona ni hatari nuko kwakinye script yo kwitanganya kaba kwinjira mu misenyi cyangwa bimeze gute imishasi yanjye ngene yabaye maniga je no manu utose man uko man uri kurakora uragira byose bishoboka kugira uryohera abantu ego ndashaka mbaze neza umumenyesha makuru mugenzanje imbere ya byose ndashaka kumenya kufatikanya akazi kumenyesha makuru n'akazi ko kina cinema ukuri wowe bimeze kufadikanya wabuze gufatikanya yeah man yabuze gufatikanya bese ego nimunchange tubanaye kufatikanya akazi kumenyesha makuru no kina cinema wowe bimeze gute bon kuri je akazi k'itangazamakuru canke ja comedy na filme ni ibintu binini bon novuga ko biri muri industry imwe sinzire ko bishaka kungura kuko bivana n'umwanya wanje urazi ko itangazamakuru simpaka ngube uwo mwanya ufise umutumire canke ufise umuntu muri buganire donc je ndi programme nkamenya ati uyu mwanya ndi kwitangazamakuru naka ndiko ndakora ku kazi canke undi mwanya ndiko ndakina cinema canke comedy ego ariko sindanyugwa neza ndashaka kumenya neza bien est-ce que ibintu wari usanzwe bikina canke ni Alvin Smith yabikwinjijemo ku nshuro ya mbere Alvin Smith anyinjizamo hande ikaba ari ryambere ukinye filme ni ryambere nkinanye na Alvin
ariko zigambere warubiki si ubwa mbere twarakinye amasketch ku ishure n'ibiki twarakinye amasketch ku ishure turakina amateatre turakina ibintu byinshi rero buri kintu cyose simaka ngo ube waracize canke ubu ufisemo uburambe mu kazi niko bavuga ngo uburambe mu kazi ikintu cyose ni mu mutwe mugiye wiyumvamo ko ushoboye byose urabikora ego mu guha kanovera abadukurikirana ndashaka amenye muri resi muri kumurakina wari ufise hole maza kubibona genda kuri YouTube channel ya Alvin Smith ahama urabe uya natandaye ko tarana umuntu avuga ati vraiment natanda wewe ari umuntu avuga ikintu kitazahabona jewe niko nabaza mani niko nabaza wewe siwe nimbaza numa ibanga we uko vyiyumvira ubona no kina ni hero imbere muri cinema canke muri comedy ndakwihweje nta kuntu no hagaruka nyihweza neza mbona umengo niko urambona neza oya ego hagarara ego nihweje neza ndabona yuko warukuye kuba umwigeme umukunzi w'umuntu runaka semana urarota cyangwa urerego like that nabito nabito ego chanyeho oya nabitoye mani ngeje muga tok cyane mani no tuzisegida bariga ego big bro je ndashaka ndabaza mbwiye ko mwebwe mbona musanzwe mukina filime musanzwe muririmba yiste muri mu brother sivyo bariga yose navuze ati ntimusanzwe apana ntimusanzwe oro so big bro ndashaka menye neza byari bimeze gute we gukina filime kunchura yawe yambe kubanje ni experience nziza naje kuva ibintu byinshi ntarinzi ko noshobora nakare nari mfise iyo ndoto yo kuvuga ati nkine mu kantu nkako mugabo no munsi kuvyo nakinye nabonye yuko noshobora ndabigize kenshi noshobora nagatsinda uyu mugenzi wanje yambwiye yuko nshoboye kimi watu waongea uruba karatsinda ndagatsinda mani wewe nishaka kwa serie mani ukamera nakivugira uri kura umuntu yakasiye drive baravuga nagatsinda take karatsinda ongera nagatsinda oya bavuga ngo iki kanatsinda jewe ikirundi amajambo he narangora mugabo nashoboye kuri hore ya mind baza ko nashoboye kandi byagenze neza ubwo mu mwanya nkiri hano anansavye gukora kandi gasene nkako no gakora byagenze neza yaba experience nziza ubwo kunchura mbere gukora ikintu ntibiba byoroshe ari rya mbere ndashamenye niki ikintu cya mbere cyakugoye mu bintu byose wakoze oya novuga yuko atacangoye kubera je umuntu asanzwe afise isoni mu maso mugabo no munsi umenga sinzi ikintu nafashe byari byavuyemo donc byagenze neza en general byagenze neza ego tuvuye ko mbono munsi Alvin Smith ko yagukeneye nejo yagukeneye azosubira kuronka jewe kabisa ndamuhaye 100% umwanya wawe wose nta ngorane twakorana ego usa no mu munyamafaranga menshi nibaze ko muri filime batagugize umucakara oya muri filime ivyo sinibaza ko byabaye kandi je nta n'amahera mfise nico gutangaza cyo navuze ati usa oya sinibaza ko musansa n'abandi bivana peut-être ni hore na kinini filime nico gituma ahubwo nabuze nawe kujya gushonesha abo ndasaba abakunzi b'iyi TV abo bafise ico bomfasha ngende gushonesha oya ubona ko ngoma nkubita kutu batwitwa ibiraka byanyishe ngo abakunzi mutwumviriza abashoboye mudufashe udupana twatabaguritse raba Elvis nta nisogisi mudufashe tubanaye dukora neza nuko ego reka mbaze Stacy neza ndazi yuko Alvin Smith asanzwe akunda ingindi ese kwizo ngindi zawe vraiment wamworohereje muri film nawe byo kuri kingiti oya je nyishuri cyo nakwaje ko iko amworohereje tamworohereje namworohereje ntiwamugoye cyangwa ntiyakugoye ndamugora kubera si filme no twego turakina ari ikintu nari namusavye ku buryo ngora kuki ongedi mani wenda burari ukubongiri utangwa none nk'ubu urazi yuko mfise umugore ukaguma uvuga akampeba nza kugiwanyu akwevye abana mu gihugu baruzwe ahubwo canza kwa mishikawe
amevye ncanza kwamushika kuko ni uzo uteranyije ugiye kuvuga ngo none byakorohere kumuha neza ukamengo je ibintu jewe. So Stacy shaka menye rero impamvu wagaruse ngaho utambaye ibirato wabitaye cyangwa imeze gute? Iske uratahura kuva mu kazi cyari cyo. None abandi bava mu kazi batambaye ibirato. Pomwe na mwese ngaha mu vyambe mugire mu mbeshe kandi mwese mubifise watari ari watabifise wenyene. None ubaza ivyo nako ndakora ari biki kweri kugeza naho nambura ibirato. So nako ndiruka ariko ndiba muri iyo filme. Ndibaza ibirato wavyambuye uri kurakina ariko bure gukina vyaheze mwavuyeyo mwagaruse ngaha. Kagize karinya turiruka cyane bagira ari ibirato na bitaye. Uri ibirato vyataka. Mama bariko bayiruka inyuma. Alvin numva ko ibirato vyamutakariye uramurihira kubera ni wamuhamagara. Siko navuze navuze ko nako ndiba. Uri kuriba? Yes nari ariko ndiba kabisa. Baca baranyirukanza. Ego so wazi yani mwe mumbise tu guys abantu je baranega kwandi mugufi abatura mwaza abakobwa ego yarira burama ntaboneka uyu mutsipa turamwemera cyane nanye muri filime Yesu ntare yandaye Yesu egegwa hi agira acha komedi wafanye tufanye bitu serious umujema kwenda mwemera kira neza uramwemera no taboneka nkanje hano ego je numva yuko bana na Stacy arakwemera ariko rero jewe muri circulation y'abakina komedi online sinkunda kukubona cyane ahubwo wewe rero nta yuti kugira bivana n'amamegugura. guys James ni mitego kwenzi man Baba Oza ukoresha zana kwawe ukoresha balite ya Spotify gusa Ni partage. nacho nuko bapartage Mesago. no kwinjira nkakubona neza Jezi akoresha account ye kuri YouTube kugira ngo abatamuzi bamukurikira ahubwo wewe erega nanje aho niba ari je Journalist. we kwanza wese we nabajije we vyo byaheze numa amumvirize kwanza Eko uvuze ngo iki? nabajije ati izina ukoresha kuri YouTube niriye kugira ngo abatakuzi baje kuraba ibikorwa byawe ko numize ko uri umukinyi wa comedy kandi ubikora neza. Jewe nta YouTube nkoresha. Ibikorwa byawe twabironkera he? Kuri Instagram. Instagram yawe mukwahagira. Witwa mukwaha? Audrey Izere. Journaliste Karahera. Oya inakwazira yango mukwaha. None witwa mukwaha? Wenda babwiye ati genda ubiraye kuri Instagram IG boss. Audrey Izere #Jesus Audrey. Kweri ukora cyane Instagram. Ega no kuba civilize. Turi muri 2021 boss. 2021 ni kimwe ariko abarundi ntugire ngo ni population nyinshi cyane ibiri cyane kuri Instagram besha bibereza Facebook na WhatsApp. Instagram nayo nyene iri kwiraza kimya kibe nkoresha Facebook na Instagram. Urabona ko nyene Instagram ofisa abantu bagukurikirana bishimishije. ahubwo aho ngeza nibuke bitwa biraza. Habuzi kugira ngo Jezi neza aje mu bakinyi nk'abandi yerekane igikorwa ciwe biciye mu gukora amakomedi akwiri atari utuntu two kuri Instagram gusa dutwe two gutwenza. Muze kamera ari ama group menshi abikora neza wo kuyunga nabo mugakora. Oya none ko kurambaza ico mbuze kugira jewe nkore kuri ku giti ci wanje mbuze kamera. Uno Jezi yifuza ko gukora ku giti ciwe. Ndose kamera nifite Munjanda nduma. Jezi ndashaka menye neza muri resi wakinanye na Alvin Smith. Woba wari ufise role iyihe? Uzobibona. Takuya tu. Ariko umpakano gatuma mvuga ati bana je akakano yambwiye mpaka ndakabonye. Uva mu Ngagara. Aho mva jewe nta naho nzi. Ndiko ndakubaza. Ariko wamahumva kwisemo kumbaza mu Ngagara. Ariko wamahumva mvuga Ngagara ukibaza ngo Ngagara nahantu hasanzwe. Ndakubaza kweri kwisemo ku Ngagara n'ugwego. Ngagara hubawe. Ngagara baturenze mu bintu byose no bintu byo gutizanya impuzu. Umukobwa wo mu Ngagara n'umandera aba journaliste. Wawe ubwire. Abakobwa bo mu Ngagara bayaturenze mu bintu byo gutizanya impuzu. Uravyumva? Umukobwa avyibushe Stacy aratiza impuzu Krista. Ati impuzu agasanga ni nini arayigabanisha.
Wavyumvise? Ama Krista ati Estesi. Ati Estesi ni ajaongereza. Istira ashashaho igitenge. mukaba guys je umuhungu je sinenzi waza kugira ibintu nk'ibi bro juste ura musi bafashe nk'agapupe kabo barankinisha naje nabirekeye kugira ngo mani jingiri ndazifise Alvin twavuze muri kote y'agapupe wisize donc iyo ura agapupe yagidi bari kubufise ariko agapupe ariko ego Alvin reka nje wawe kugira ngo turangize neza na neza tubaze aji wanje arangize urazi neza urumva ngo reka aji wanje ngo kwirarangize neza gusoza ni Kinyarwanda ma mugabora agiye kwa muganga muye kwa umuntu ari umuntu yagira ibintu bitabaho mukama ngo azi wanje kugira aragize niko garariko ego ndashaka tumenye neza irerese yawe tuyirindire ryari Alvin oya mwebwe tuni murindiye muzogende jo kuri channel yanje ya YouTube ya Alvin Smith Official muzayibona ego urumva tuyiteye ko ejizosoka ego nawe rero urakoze kuduha umwanya Alvin ego murakoze cyane muje gusabwa ama subscriber kuri Ndaha TV ego nanje guys ndabasabye yuko mugira subscribe kuri Ndaha TV like share na comment nimwibagire no kugira subscribe kwa Alvin Smith yari Elma Love urako ndi mungufi ariko hati ndani bisamani ariko hagati pe kariganza uri Mesia Yezu. uri umwami w'abayuda Yezu sha. arashoboka Yo, itelefone ya. Yo. guys ana mayesorite vraiment Ashizosubira kwaka. mwamye muntu ngo telefone mari arabi telefone reka dukora isondaje ku bakunzi ba Ndaha TV tuce tumenaho na telefone ubwo mudufashe turabe yuko ibintu bigenda neza yego ego ndasabye mumfashe gusezera abakunzi ba Ndaha TV twese hamwe dusezerere rimwe abakunzi ba Ndaha TV okay abakunzi ba Ndaha TV turabonanye tuzoba dusubira Ndaha TV turabonanye muhana